iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo wa zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho emwe we muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero uti tuzoraba neza noneho nibazo ari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip sha abantu bakicwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura umunsi igihugu cyoterwa Imana ishimwe cyane bakavuga bati ingabo zirakehaniwe dukeneye abazongerereza Imana ishimwe cyane je nawe nti jewe banyigishije inkoho bakanyambika iteni bakavuga ati ugende urwana amagabo n'uguforoshya gupfirayo ndiho ngwanira igihugu cyacu je no genda kandi uba nkiri apotre je no kwana Imana ishimwe cyane haleluya kandi sinosaba inkoho ntoya kabisa oya naramutse ngende nosaba igimija nyinshi nyene nyego kakigwanira nkagihagararamwo bakazosiga bavuga ati hari umukozi w'Imana ugwimo gwarateye arasenga yongera aje no ku rugamba agwayo amateka ntabesha igihugu cy'u Burundi kigaza kineshwa. Rero hari ibintu bya guerre mediatique abantu bagira kugira ngo abantu bumve yuko batinyitse bo badapfa ariko mu bisanzwe nabone bariko bifuza cyo rangiza iyo ntambara kubera bahonye. Wiyumvira abantu bagwareje imyambi n'imiheto hagwana abadagi bavuze inkoho intambara yarangiye ari biganiro kwibuye rero haje kiganda niho bicaye kugwanira igihugu biremewe. Rero ntimusubire kwemera yuko hari ikintu kiza guhungabanya igihugu ngo muce muvuga ngo ivyo ntibindaba haguruka. Nimba ari ukivuze nabi muvuguruza, nimba ari utukanye mumusubize hasi mvuge muti pakesti tibikunda. Mwese agwana urugamba ku rugero rwiwe, mwese abo bareha basekana. Iyo ubonye umurongoza asenga niwa namwanga uramucakura uzumutinya ntukanamusuzugura cyangwa usuzugura icyo avuze kuko Imana ifitanye isezerano nabo aho adashoboye izogutabira. M23 ntibaho nkuko na FDLR itabaho ni idiri y'u Rwanda kugira ibandanyikira amadiri yayo ko rabizi neza yuko u Rwanda rufise ama partenariat n'amantu zengana n'amashirahamwe akomeye baza kubagurira inzabo baza kubagurira amakorbati n'ibiki ibintu u Rwanda rudafise mu isi yabo. Ivyo rero kugira bishobore kuboneka niwe ivyo korbati niki nivyo FDLR nivyo M23. Kandi ikintu gitangaje naco ningene buri gihe u Rwanda rwamaruhamba abasoda kandi surtout u Rwanda rutakaza aba ofisi rwamaruhamba abasoda atantambara u Rwanda rurimo n'aba ofisi babafiriye. Izi namba ziramaze gutwara aba ofisi barenga igihombe mu Rwanda bafite ivyemeza yego cyane gose. Hari ijambo bakunda kuvuga ngo abanyarwanda ngo n'inshuti ngo tuvuga ngo dusangiye nta nakimwe dusangiye mon frère. Oya hapana baskudanga ntibazokubesha gute twabahaye ubuhungiro muri 1959. Ikintu cya mbere umunyarwanda yakoze kwari kwica umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe. Ishwe n'umunyarwanda yishwe n'umunyarwanda namambona baca bitwaza ngo ahe n'abarundi ngo bakoze ikintu ko regenda baba. Par contre abanyarwanda benshi nibo bakoze nyabwoko mu Burundi barisha abarundi benshi nga hari abantu bishe bavuga ngo namaboro bishwa n'abanyarwanda benshi apa. Urumva rero abanyarwanda nibafise iyo nginga bitekerezo nta handi va byaye no kundanga muntu yabo barafise amoko aba umva mu kibaranga harimo n'ubwoko nico bita indanga muntu. U Rwanda ruriko ruradandaza Afrika kuko nigwamara ubutunzi kubw'inyungu zako